ego kuko vy'ukuri bazoza sur terrain aha mu Burundi babonane namwe bazobikoreshereza interview bwabo bongere bakoreshe imyimenyereza kuri terrain akamotivation sa kandi inoti eske barahembwa neza cyane gose ntabwo ari bimwe bya bindi byo kuja muri construction cleaning bamenyereye oya ubu akabijya nuko ako kazi k'ubushoferi bashaka kuzohembwa ku mahera ashika ku $1,000 ahakenewe abantu banganiki igitigiri badusavye ni igitigiri kinini cyane ku buryo tutiyumvira ko umuntu wese azoba yavyipfuje by'ukuri ntashaka kubura ikibanza mu gihe akwije ibisabwa ku bashoferi bazi kunyonga amataxi habonetse akazi Dubai kanyu. For drivers who know how to drive taxis there are many opportunities for you here. Nimba uri umukunzi wa Gaciro Media, if you are someone who likes so much Gaciro Media, aya mahirwe na yawe. This opportunity is for you. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza. Ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza. Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira mezo do passage nziza y'akaroruhore. N'inzu nziza igezweho iri mu rupangu rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose. Ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza umutekano waho wizewe amasaha yose kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex nayo nyene ikwije byose bikenewe ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha akayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza. Okay, yes, reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media platform yanyu. Uno munsi ni n'umunezero tuguye mu kwiza abantu ibihumbi 100 ku rubuga rwacu rwa YouTube. Abantu muri kuri Facebook dure kuri YouTube twuzuza ibihumbi 100. Voilà. Uno munsi murabona ko twayinuye tuzanye umuntu mwiza cyane ariko urabereye kuri kamera no kuri kwa Mungu. Merci. Murakoze cyane. Ego. Grace ni turi muri Niban Recruitment Agency. Impamvu tugarutse bagenzi nakaryo keza numvise no basangiza nkuko twama. Abantu ngo banyonga imodoka. Uno munsi ngo nakaryo kabo keza. Cyane gose nakaryo kawo barashikiriwe. Kuja kunyonga imodoka mu mahanga. Asha mu mahanga turabaha ikaze muri Niban. Tubafashemo. Tugire ko muriri. Ni hehe basabwa iki bande? Aho kazi by'ukuri kaje gahamagarira abashoferi bo muri iki gisagara ca Bujumbura uba bakorera ngaho mu micungararo canke bakorera no mu micungararo ya ruguru abantu bazi gutwara imiduga neza. Twaronkiye akazi ko kuja gukora muri Dubai bakora taximen bagatwara amataxi. Rero mugabo nubwo ko kazi kabonetse hari ibisabwa ko bagomba kuba bafise. Bagomba kuba ari abantu by'ukuri bazi gutwara neza afite experience mu bintu bijanye no gutwara umuduga. Iki cya kabiri naco bagomba kuba ari abantu bavuga icongereza kugira ngo muri Dubai nibaronka umukiriya ababwira ati ngiye aha ntwaraha azimubwira mu congereza babitahure bongere bamwishure kugira ngo bashobore kumvikana neza. Ego ariko okay reka nje mu kibanza cyabo. Ego je ndazi kunyonga imodoka washaka nk'izi ntonto nkuko muvuze ko amataxi ibyo munsaba byose ndabikwije kiretse ugo rurimi njiye ndababesha naho ko ndaruzi hama nibyanka none nashitse Dubai bazonyirukana. Akabigere dufise nuko company tuko turakorana ni muri Dubai yatwemereye ko izozi kadusanga ngaha mu Burundi ikishikira kugira ngo ikoresha ama interview abo bantu bashoye gutwara imiduga abo bashoferi eje kwakoresha ama interview mukura ko baje congereza icyongeri bashiye sur terrain irabe n'ukuntu batwara iyo miduga. Rero baba barabo muri Dubai bazo babishikiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi azi bari ibintu bidasanzwe duhamagariye umuntu wese azikara umushoferi mwiza wa taxi vy'ukuri urahawe kazi muri Niban tubigufashemo. Ikibazo rero urazi umuntu wari wese avuga ati noja mu mahanga akamotivation sa kandi inoti eske barahembwa neza
cyane gose ntabwo ari bimwe bya bindi byo kuja muri construction cleaning bamenyereye oya ubu akabijya nuko ako kazi k'ubushoferi bashobora kuzohembwa ku mahera ashika ku gihumbi c'amadolari igihumbi c'idolari ku kwezi aho murabagumuye none baza ko hacaza benshi cyane gose vraiment turabahaye ikaze kuko nakaryo kadasanzwe ku muntu ari wese afise experience mu byo gutwara umuduga by'ukuri urahawe ikaze azi nako kongereza nukuri uzi icongereza amahirwe ntagutange ariko ndashobora kuba icongereza ndacumva canke nkabanze kukivuga nabuki bas bisanzwe bijya bista base umuntu nawe yoshikirwa ego cyane umuntu azi basic english by'ukuri urahawe ikaze kuko igihambaye nuko ushobora gukomunika n'umukoresha wawe ukongerwa komunika n'umukiriya wawe ego hakenewe abantu bangana iki igitigiri badusabye ni igitigiri kinini cyane ku buryo tutiyumvira ko umuntu wese azoba yavyipfuje by'ukuri ntashaka kubura ikibanza mu gihe akwije ibisabwa ikintu kizo gukuramwo gusa nuko bazava basanga wabesha ugasanga nta congereza uvuga canke ubwo bumenyi ufise bwo gutwara tugasanga ntabwugira n'ubwo wabutwemeje ko ufise ego kuko by'ukuri bazoza sur terrain aha mu Burundi babonane namwe bazobikoreshereza interview bwabo bongere bakoreshe imyimenyereza kuri terrain kandi yajya naho tutabivuze wewe uri umuntu uzi congereza co hejuru cyane gose ego cyane nk'iyaba ari we wo bagishe interview basanga harimo muvyara wawe ngaho ntakizi neza ubwo kamwe na mama niko wavuye gakora kweli oya ntivyokunda kubera ubwanje na jewe nubwo nkora muri Niban sije nzo banje gukoresha interview abo bakozi bazi gutwara imiduga oya ahubwo nanje nzo bamari kugira gusa ngire supervision mbumworosha muri ivyo bikorwa bizaba biko birahaba ariko abo barabu bwabo nibo bazaba bahari kugira ngo babaze kira muntu wese mucongereza mubaze ama question yishure bayage nabo hama bashire sur terrain barabe ko bashoye no gutwara imiduga je nta muntu noshaka gufasha kubera ko sinzoshobora no kuja mu kibanza cyo muntu numwe mu gihe abo barabu bahari ngaha bashitse rero ni ibintu bitazobamwe ubusuma canke ka mwene mama oya bizaba biri mu muco mwinshi aho ni ryari rero sasa aho oye tukagomba kubabwira ko aboza nk'ubu ngaka dufate inyuma y'uko ikiganiro tugishize ahabona birashoboka ko benshi baca babarondera ego eske abo baraho bazoza ryari kugira ngo tumenye nimba ari ushaka kwisuganya yaca yisuganya rero abo barabu bashaka ko basigaje nk'indwi zibiri bashike mu Burundi rero ico twosaba umuntu wese ari intéressé n'iki kiganiro canke niyo opportunité yo baradushikira ku biro byacu muri Niban agence aho dukorera ni muri galerie iriho en face ya Star Times muri deuxième étage akabaraza kugira ngo bariyandikisha tumubwire ibisabwa byose kugira ngo nibaza bazosanga ivyo ukora ari ku rutonde ahita atangura gukora ivyo bibazo kugira ngo niyabitora bagende bamuha akazi maze basange hariya abakore neza nkuko bisabwa ko Niban isanzwe ifite amashami mu zindi nta zitandukanye naho nyene ni bojayo kwiyandikishaho cyangwa baze ngaha oya nico gituma twashyizeho ama agence mu ntara zitandukanye kugira ngo tworohereze abanywanyi bacu aho boba bari hose uri Ngozi hariho agence Ngozi Nyanzarake turafite agence hamwe no mu Rumonge voilà no mu Rumonge hariyo agence rero mu gihe wowe uri muri izo ntara nturinda gushika n'Ubujumbura hataragira gukora ico kibazo byiza wogenda ukiyandikisha hamba bakandika amazina yawe umunsi abo barabo bashitse tuzogukomunika ko dufise amakodone yawe kugira ngo ushobore kuza Bujumbura gukora ico kibazo okay now deka ndaguchallenging gato mu Congereza ndavuze ngo urazi Congereza yego je mvuga ikirundi gusa ucubishira mu Congereza nta kibazo turabaha ikaze muri Niban. We give you welcome in Niban agency. Turabaha service nziza. We're gonna give you good services. Ku bashoferi bazi kunyonga amataxi habonetse akazi Dubai kanyu. For drivers who know how to drive taxis, there are many opportunities for you here. Nimba uri umukunzi wa Gaciro Media. If you are someone who likes so much Gaciro Media, aya mahirwe na yawe. This opportunity is for you. Numba nacho norenzako. I can't go beyond of that. Okay, bakunzi ba Gaciro Media reka tubasigira ama contact mushoboye kubagana
bagenzi tubasangiza ama opportunity menshi na hanyu urahitamwo muri zirya nyinshi iyo ushobora kuyishima uwundi agashima iyindi itari iyo ariko nta hantu mwatazoshikirwa. Gracias tugushimire. Ego cyane no turabashimiye kuba mwashoboye kutugendera. Ego. Naho ubutaha kino higano gisangiza abandi kugira ayo mahirwe atari wewe agushikiye ashobora gushikira mugenzi wawe wundi kandi bizora byiza cyane. Naho ubutaha bye bye.